aravuga ati rega ahantu hateye ubwoba, ahantu n'inzu y'Imana sikindi, aha niho rembo ry'ijuru. Yakobo azinduka kare mu gatondo, yabira ryabuye, yiseguye ararishinga ngo ribe inkingi, arisuka ko amavuta ya elayo. Aho hantu aca hita Beteli, ariko ubwa mbere icyo gisagara cyitwa Luzi. Yakobo asezerana isezerano ati Imana niyabana nanje, ikanzigamira muri urugendo ndimwo, ikampa ibyo kurya n'ibyo kwambara, nkazogaruka kwa data ngira amahoro, Uhoraho azoba Imana yanje. Niribuye nshinze kw'inkingi rizoba inzu y'Imana, kandi kubyo uzohora umpa byose sinzobora kuguha mikigira 10. Amen. Imana iguha umugisha wikomeye amashyo Mana. Ijambo shaka ko dusangira ni ijambo rivuga ku mahigwe y'Imana, kugira amahigwe. Nabyo wandike amahigwe y'Imana. Bibiliya itweretse Yakobo mwene Isaka wo kwa Abrahamu wo kwa Tera. Numbaze Tera ngo no kwande. Ariko je tuzi nuko Tera atari umuntu ameze neza, ntiyari afite amateka meza, yari twomugereranya n'umupfumu, yari nk'umupfumu. Nari umuntu yarajejwe kubumba ibigirwamana. Aho twomugereranya niki, baza kugura Imana iwe, yari afise iduka ry'Imana. Abyo yacuruza Imana zitumva, zitavuga, zitagenda, abantu bakaza ni gatondo bakaza kugura Imana. Haleluya. Tekereza nk'ubugiye kuyigura ugasanga zaheze, ngacakubwira ati ntazi hari uze kugaruka. None nushaka kuja mu iduka kugura ikintu bakubwira ati ibyo bintu byarangiye. Rero birashoboka ko abantu baja kugura, ugiye kugura akakubwira ati sindaja kurangura. none umuntu acuruza ibyo yaranguye. Imana igobotorayo Abrahamu, natwe Imana yatugobotoye ahantu hari hakomeye cyane. Ubigirwamana by'abi wacu, ubigirwamana by'abasogokuru n'abasogokuruza, ariko Imana yatuvanyeyo. Haleluya. Yumva ijwi riramuhamagaye muri zone itagira network y'Imana, ariko kubera ko yagize ubushake bwo gushaka kumenya Imana yashinga antene. Haleluya. Iramuhamagara ati Abraham, aritaba, ariko yitabi yatabona. Haleluya. Ijwi riramubwira ngo va mu nzu ya so, no mu muryango wa so, no muri bene wanyu, uze tugende mu gihugu ngomba kuzoguheramo umugisha. Haleluya. Tugende mu gihugu nzoguhezagiriramo. Imana mugobotora yaho hantu hari habi cyane, hari hagoye. Natwe Imana yadukuye habi. Abraham aragenda, icyo yagiye yitwa Abraham. Haleluya. Abraham, izina Abraham ni izina rituzuye, ryari ribuzemo ikintu. Haleluya. Ryari ribuze ikintu. Ni wande uyu mwana? Mama we ninde? Nani wamwegera ukamufata, ubona ko atateza mti yaje. Mwiyegereza kwegera. Haleluya.
Imana imukurayo, imuha isezerano, iramubwira ageze. Urabona Imana yamugabiye igihugu c'abandi, yamugabiye igihugu c'abandi bantu, nkuko kugabira Kongo. Imana iguhaye Kongo na ziya zahabu na diyama, yavuga ati kijya gihugu ndakiguhaye. Imana irazi kugaba basha, twiwe turagaba tukagaba utuntu twa feke, hari icyo Imana igabye igaba neza. Nawe Imana ikugabire muri iki gitondo. Ndavuga ngo Imana ikugabire muri iki gitondo. Haleluya. Haragenda hava mu gihugu c'iwabo hatazi yaroye, agenda arazimagirika. Imana yamubwiye ati ariko ico gihugu giyemo ntuze wubaka inzu, ntuze wubaka inzu, uzoye mu mahema. Wowe wakimaye, ngo ntiyamwemereye ko yo kubaka inzu nyizi tubona gutya. Yamubwiye abana muze mugumiza muhi, abana ni beza. Mama nora kwa tugora kwe, abona abamarayika usanga bariko barahanura. Haleluya. Okay, duhindukire none inyuma mugiye kuraba iyi. Haleluya. Imana imukurayo, iramuha ico gihugu, ariko ntiyamwemerera ko agira n'ahantu ashinga inzu, ngo yubaka inzu ifatika. Kubera iki? Kubera ko yashinga amahema ngo agume hamwe, yubaka amazu akomeye, igihugu ntiyari kugifata cose. Imana yamubwiye, yari yamurungitse nk'umutasi kuja gutata ico gihugu, kukizenguruka. Haleluya. Ko ari ijambo Imana yavuze ngo muzokandagiza ikirenge nzoba ndahabagabiye. Haleluya. Ntabwo Imana yakubwiye ngo uzohakandagiza amapine. Urumva ngo nabuze ngo ya BC banza ugendera amaguru igihugu gifate. Nakubwiye kugendesha amapine n'ibirenge, hashinga ibirenge, uve ngaho ugende muri vire n'amaguru ugenda urahafata. Zunguruke Musaga yose ugenda urayifata n'ibirenge. Uzi ko Imana ibasha kukwima itike kandi itayibuze, tari ukagenda n'amaguru. Imana ikakwiminga itajya. Mwari muzi ngo Imana ifise ikibazo c'injya. Injya ni zahani wacu dufise ibibazo nyene by'inzara. Ikabikwima ariko kugira ngo ibanze kwigisha gusonza ngene bimeze. Ukayisaba impuzu ikazikwima, ukambara gahuzu kamwe umwaka, imyaka ingahe, tari kibazo ifise c'impuzu, ari kigomba kukwigisha. Ibyo uri kuracamwo ni Imana iri kirakwigisha. Imana yacu n'umwigisha mwiza. Haleluya. Abrahamu iramubuza gushinga amazu ngo yubaka gume hamwe mu mazenguruka igihugu. Turabona Bibiliya itwereka ko yari yajanye namwe n'umuhungu wabo Loti ntabwo yaravye amasezerano, ntabwo yari yavuganye n'Imana. Yabonye Abrahamu agiye kumurasha ko bari bakundanye bafitanye ubusabane, batako unsige nawe itirazinga amahema, atazi yaroye. Baragenda bageze i Kanani barakomera, baba abantu bakomeye bagira ubutunzi, kugeza igihe igihugu Bibiliya ivuga ngo ico gihugu ni cabakwira. Igihugu cyangwa gukwira abagabo babiri, abantu bari boroheje, bari barafise ubutunzi bwinshi. Erega abana b'Imana gutunga n'umugabane wabo byahereye muri Eden. Adamu Imana niyamushize mu gihugu gikenye, ngo ico gihugu ngo Eden itonga Imana yari yashizemo Adamu, ryari itongo ririmwo ubutunzi
ruvomera iryo tongo. Ngwiyo rusohotse rwigabanyamo inzuzi zine. Izo nzuzi zine nizo zarimo zahabu, amabuye y'agaciro. Imana yari yahaye Adamu igihugu kirimo ubutunzi. Cyo gituma natwe abana b'Imana dukeneye ubutunzi kugira ngo dukorere Imana. Haleluya. Imana ibamera ubutunzi mu izina rya Yesu. Yari Adamu, Imana yari yamuhaye igihugu kirimo byose, kirimo ibintu byiza. Ukurikiranye rero n'amateka y'abagiye barakurikira, Bibiliya avuga ngo Adamu abyara abana babiri. Imana yari yabateguye nk'abantu b'umumaro bazovamo umugambi mwiza. Abo bana babiri, Kayini umugambi arawica. Yari yateguye Abeli ko azovamo isoko ry'umuhezagiro ku bantu bose, ariko Kayini yica mwene wabo. Icyo gihe ngo Adamu, umwana bitiranya abo bantu, Adamu abya undi mwana yitwa Seti, asa nawe, ameze nkawe, afise imico nk'iyawe. Haleluya. Imico nk'iya Adamu nyene. Usomye Bibiliya mu gice cya 6, abantu batakaza ubwiza bw'Imana. Imana igabanya imyaka yabo. Abantu bararamba bakamara imyaka myinshi, 900. Imana ikiravuga ngo ko mwakoze ibyaha, ngo abana b'Imana baraje mu isi, ngo basambana n'abana b'abantu, ngo babyarana nabo, abana b'Imana bavuye mu ijuru, abamarayika. Abantu bamwe baravuga, isobanuro zimwe ziravuga ngo nabana bo kwande umwe Imana yavuma ni Kayini, ngo bamwe nabo kwa Kayini, abandi bakavuga ngo nabamarayika bavuye mu ijuru. Niko nituzi, ariko birashoboka ko kuko abamarayika icyo gihe baragendagenda, baraje, Imana yabahaye mission, babona inkumi, hari inkumi nziza. Inkumi nazo zifise ingorane ziteza ibibazo. Nuzi inkumi ayo zakoreye Samusoni. Inkumi zateje ikibazo Samusoni. Samusoni atagaza ubusabane n'Imana. Nabo abamarayika ngo bavuye mu ijuru, babona abakobwa, ngo bari abakobwa beza cyane, ngo barongora muri bo, babyarana nabo. Hanwe abantu isanzwe baravuga ngo Imana yaciye ibazibirira mu kirere. Bari baduze, Imana ati mugiye hagararaho nyene. Ngo niba ari yadusoma mu Banyefeso ngo abo tuniga nasaba inyama n'amaraso. Bamwe baravuga ngo nibajya, abandi banditse baravuga ngo bariya n'abamarayika bakoranywe na Satani, ngo baca bagumayo. Ariko ni kimwe muri abo, antuka ni kimwe muri abo bantu bari na yindi misiyo bafise, ni ukutuzibirira amasezerano. Urasenga igisengesho ryaduka bakaricakira, iyo umugisha wawe bakawufata, bigusa gushiramo imbaraga nyinshi. Mushize twako turasenga n'umuntu, twa turasenga kintu turasengera, ijwi ry'Imana rirambira ngo rega ngo haraba Medi n'abaperesi. Imana shima ijambo riri muri Daniel ngo haraba Medi n'abaperesi bazi bimugisha. Umugisha waraje, ariko abamedi n'abaperesi barawufata. Abamedi n'abaperesi ni mikorere y'isi, bajya barozi ubona, bajya abademoni batandukanye Satani akoresha, nibo bazibira ivyaha. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo Abraham aragenda i Kanani, arapfa. Apfa, Imana itamuhaye igihugu. Murabyumva, kugeza arinda apfa, Imana itamuhaye igihugu. Apfuye asigaye Isaka, kandi bari bafite ikibazo cyo kutagwira. Uzi ko ari imiryango itagwira ihona, umuryango ugashobora guhona wose. Abrahamu nawe yari afite ikibazo cy'uko umuryango we ntiwagwira. Kuva kuri Abrahamu kugeza kuri Yakobo bamanuka bagiye i Kanani, hari haheze imyaka irenga 200. Uwo muryango wose wari ufite abantu 70. Famiye yose
yari abantu batarenga nka 70 gutyo nabangahe, imyaka 200, family irimwe abantu 70 ntibagwira. Ko muribuka ko Abrahamu yasize umwana umwe, abo kwa Ishmael tubihoze, abo kwa Ketura tubihoze, tuvuga abana abo kwa Sara no kwa Abrahamu, umwe yasize umwe. Isaka yasize abana babiri bonyene, nabo babiri umwe aja mu bindi, aja kuzana abagore b'abapagani. Niyo byatumye na nyina wiwe ngo arakara arababara cyane. Nyina wiwe yitwa Rebeka. Ni Rebeka muravyumva, umuryango ntiwagwira. Isaka aragenda asiga Yakobo. Imbere yuko Isaka agenda, niyo shaka ko tuvugana, ngo hamagara abana biwe abahesha umugisha, ahezagira ubutari guhezagirwa. Ariko nitwebwe nk'abantu tubona ko atari guhezagirwa, ariko kuva bakiri mu nda wari kuzohezagirwa yari Yakobo. Haleluya. Bugicu uzoba kiragutegereje, nta hantu kije, umugisha uragutegereje. Biravuga ngo nyina wabo atwara inda y'amahasa, bari mu nda batangwe guterana ingumu, batangwe kugwana. Tekereza impinja ziri mu ngobyi, none umwana wese nari mu ngobyi yiwe, akatanga guterana ingumu. Yakobo agakubita ingumu Esau, baniganira mu nda. Biravuga ngo baja gusenga, Isaka aja gusenga, baza gusiguza Imana. Aba bana bimeze gute? Aba bana hari ikibazo. Imana yamubwira ngo twaye amahanga abiri, abo bana bazokwitandukanya kuva bavutse. Haleluya. Umugisha wawe ntawuce. Biravuga ngo mukuru azi imbere. Mutekereze icyo kintu mugishira mu mutwe. Abana impinja, Yakobo Esau asohotse, Yakobo aramufata ukuguru. Cyane ntabwo mwarabisomye uruhinja umugisha barawuharanira. Ntabwo muvyumva neza. Imana yarakubwiye umugisha, yaragusezerana ibintu, iyicarira aho ngo bizoze. Pambana kwanira umugisha wawe, barawugutwara. Haleluya. Bavutse, bamaze kuvuka, bakura batandukanye. Umwe abo muhigi, yibera mu mirima, yibera hafi ya nyina, yibera hafi y'umuvyeyi. Gitondo kimwe biravuga ngo Isaka arabyumva, yiyumvamo ko azigaje igihe. Wahezagira udakunda se. Bibiliya avuga ngo abwira Esau, aramubwira ngo mwana wanje genda uhige undonderera inyama ndaguha umugisha.
ushaka ibyagusa gusa. Ariko kuva kera iby'Imana barabiharanira. Kuva mu itanguriro icyatumye Imana yemera Abeli n'igiki, yakoze neza, yatanze ishikanwa rishika ku Mana. Imana iranezerwa. Haleluya. Ibintu by'Imana bifite amaprincipe, si ibintu byo gupfa kuyoragura uko gusa. Imana ibaha umugisha. Wapfa kuronka ngo niko nabivuze, ngurumva ngo akira umugisha guca wakira uko gusa. Urawakira ariko kandi ukawukorera, ushira mu bikorwa iki jambo ry'Imana rivuga, hanyuma Imana igaherekeza rya jambo. Amen. Ucugenda ugashira mu bikorwa iki jambo ry'Imana rikubwiye, hanyuma Imana igacerekeza rya jambo. Kubivuga nano bivuga buri munsi ariko nugiye ikintu ukora, ibintu byo kuma kwa kundi. Haleluya. Ico gihe hahezagirwa utari guhezagirwa, niko bavuga abantu, ariko niwe yategerezwa guhezagirwa kuko niko Imana yarabitegekanije. Ahubwo Esau yagomba gutwara umugisha utari gwiwe. Umugisha wa Yakobo none si Imana yarabigize kuva bakiri mu nda. Haleluya. Ndavuga ngo umugisha wawe urawutwara mu izina rya Yesu Kristo. Umugisha utegereza kuba uwi wawe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Yakobo amaze kuronka umugisha, Esau aza akora nk'ibikorwa nyene Yakobo yakoze, ariko se waramubwira ngo nta mugisha na utanze. Aramubwira ati wewe wari ufise umugisha umwe, none wari ufise umugisha umwe gusa, meza agira nanjye se muvyeyi. Aramubwira ngo mwene wanyu yaciye mu bugunge gute? Yakoze ubushake bw'Imana. Nababaza, Yuda yakoze nabi kugurisha Yesu? Yakoze ubushake bw'Imana. Uzi kosa yakoze nuko yiyahuye. Ikosa yakoze nuko atihanye. Waza ngo yacumuye gusumba Petero. Ikosa yakoze nuko atihanye. Satani ngo yaraje ngo amuzuramo, abademoni bamuzuramo, baramubwira ngo genda wiyahure. Birababaje, ariko yashikoze ubushake bw'Imana. Muri mwebwe harimo abantu bafite nako baragirira nabi, bako bakora ubushake bw'Imana. Atirekasha, atireka. Urabizi muri mwebwe harimo abantu bakijwe kubera ibibazo. Shya ibibazo cyangwa 90 benshi mwakijwe kubera ingorane. Ibintu byagucangarije wabuzitiro byanze gusinzira, uza mu nzu y'Imana ndavuga ati reka numvise ngo muragiye mu rushengero ibintu biragenda neza. Waza mu rushengero Imana yashyizeho umupolisi yitwa ibibazo, ni wari kuza mu nzu y'Imana gukizwe. Ko narumvise ngo ugiye muri repentance ngo bitabigenda neza, witirwa Mana none byari kuyinanira kukuzana office atabibazo office, ariko yashizeho uyo mupolisi kugira ngo haleluya. Uko twaje kose, twaje neza kazima twashitse, twaje nabi kazima twashitse, kazima twaraje. Haleluya, twaraje. Aramubwira ati akora office umugisha umwe, ariko umuvyeyi ni gitangaza. Aramubwira ngo namuhezagiye kandi namuhaye kugutegeka, ariko mva ndakubwira ijambo rya kivyeyi, igihe kizogera uzomwigobotora. Kizogera ariko subu uzobanza kumukorera, ariko uzomwigobotora. Ingogo yagushizeko izokuvako. Haleluya.
Bibiliya avuga ngo uwo munsi Esau avana ngaho ishavu, aravuga ngo data asigaje igihe gitagapfa, tugandaye nzohitira nica Yakobo. Yumva ari yamaze kumushiraho iminsi yo gupfa. Imboga mbi rero niziva ku meza. Wibaza ngo se yarapfuye byihuse. Uzozome Bibiliya ni yapfuye byihuse. Biravuga ngo iryo joro ayo makuru nyina wa Yakobo arayamenya. Bantu b'Imana, nimwaba hafi y'Imana izobaha amakuru. Uzoza ugenda ufise amakuru. Aramubwira ati numvise. Ubwa mbere namubwiye ati numvise ko so agira hezagire mwene wanyu, kora gutya na gutya. Yongera araza aramubwira ngo mwana, naho waronse umugisha ushobora kuwuzira. Byukuhunge mwe muyeraza tubwira kakubwira ngo uyu munsi ntuve mu rugo. Cyenda mugereranya na mwe muyera nyina wiwe. Mwe muyeraza akakubwira ati uyu munsi ntuve mu nzu, uyu munsi ca muri iyi nzira hajya bahagutegeye, uyu munsi ibyo kujya ntubige birimo umutego. Haleluya! Akiro yo mufasha yitwa mwe muyera araza akakubwira akakwibira ibanga, avuga ati ibintu byapfiriye aha, kora gucya na gucya na gucya kugira ibintu bigende neza. Kwa Mungu ubushize cyagiye kwa Mungu turasenga, uraza ko nababwiye ati ari abantu Imana yambwiye bagira icyo bakora ku bijyanye n'ubuzima ni radio canke bigiye kuba bya wifi, bahaza ndabahesha umugisha bapfukamya. Uzi ibintu Imana yanyeretse ku buzima bwabo, kandi Imana itari yanyeretse tukiri mu nyigisho, ariko kubera ko bumviye Imana, uzi ibintu Imana yabakuye ko byari byateguwe bikomeye ku buzima bwabo. Imana itanyereka ibintu yasa niyo nishinze introduction akiyo introduction nari nibaho kwe yamasa y'iminota 20. Aske yo hari kibafashije. Amen. Nishinze ko introduce irega bujya ikigo kugira uze kucumva umwigisha ariko arigisha cyangwa kubyumvira neza muri introduction. Utabyumvise hajya ibyo agira akwigishe. Uzi ko ari umwana ashobora no kumvira hajya nyene kumva icyo umwigisha ashatse kwigisha, ashatse guhava aza kwigisha akabyumvira. Rero ejo nahacu reka dusenga Imana, ariko reka ndangirize kwa kakana. Ijambo nashaka ni ijambo rivuga amahirwe. Uzi ko Imana igomba kubaha amahirwe. Namahirwe Imana iragomba kubasuka amahirwe. Ntabwo mucumvise kino gihe Imana iragomba gusuka amahirwe mu buzima bwanyu. Nzobabwira amahirwe icyo aricyo, nzobasonura amahirwe. Abantu bagize amahirwe akabahira neza, ibintu bigacamo nawe ibintu bigiye gucamwo ku bw'aya mahirwe y'Imana. Ejo ni jeudi turakomeje, ariko ndagomba mu buzima bwawe ugire Rebeka. Bimeze neza azakaguha amakuru, bimeze nabi azakaguha amakuru. Vuga amina. Satani apanga, Rebeka kaza akakubwira ngo Satani yapanze ibi. Uyo tuzamura ibiganza Yesu. Uyo aratuyobora. Uyo n'umuyobozi mwiza. Imana iguhe Rebeka mu buzima bwawe. Uyaza akakwibira ibanga, uyaza akakubwira ati uyu munsi ntujye, fata umunsi wo gusenga, ntujye fata iminsi 2 yo gusenga. Kigenza gutyo uyu munsi nturara usinzire, nusinzira urapfa. Ukarara urasenga utazi impamvu, ariko ari uwo Rebeka. Umwakire mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Mana agirire neza. Kadusenge turakomeje nejo.
iri jambo ririmo message Imana yashize mu mutima ngomba kubaha muri no minsi. Amen. Ariko muri koranira n'abantu bakeneye amahirwe y'Imana, urayajana mu izina rya Yesu Kristo. Amahirwe yakumanukiye ntabwo ushiramo imbaraga. Haleluya, haleluya. Nzobashingira naye. Imana izifashe je ndabashingira ariko umwanya bari muto. Nimugoroba turi hano ariko muhave muzi ndabibasabe, nubwo tugiye tuje mu gikorwa kindi ariko muhave muzi hano nimugoroba. Ariko muamuriye muce mujahe mugivyo ivyani mu gatondo ivyo mugoroba ne mubikeneye. Uyu munsi muze kuza duse nk'abakora gatonya kuri ico kintu, hanyuma ejo mu gitondo dukomeze. Haleluya. Mani bahezagire cyane. Kadukorera Imana hanyuma dusenge. Fata ishikanwa za kumi tuzoba turi hano n'ivyo muranyibukije. Kwani intambara ishobokuzi. Harukeneye envelope. Uyakeneye envelope. Ndashimu musaraba, ndashimu ariko ukeneye envelope naduza mubona hano. Okay, kadusenga Imana. Fata ishikanwa rya mu biganza. Data mu izina rya Yesu Kristo, Mani hambaye, Mani gira neza, ndasengera abana bawe ubahezagire, ubahe umugisha. Mana mu izina rya Yesu Kristo, kuboko kwawe kumanuke ku buzima bwabo. Mana iri shikanwa ryakire, ubagirire neza mu izina rya Yesu. Amen. Sivyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza kugira ngo mutima wibizaza ndabakunda yadusanze twigaragura mifata idukurayo iratweza iratubabarira yadusanze twigaragura mifata idukurayo mazi iratweza iratubabarira ikiruta ibindi yadusezeraniye. Reka ndababwire aya mahirwe ugiye kuronka agiye gusobanura. Aya mahirwe agiye gusobanura uwuriwe icuri. Magarare dusenge twigire kwakira umugisha hariya mu bikorwa. Mana mu izina rya Yesu turagushimiye, turagukengurukiye ko watugiriye neza kumva iyi message. Mana iri jambo ndizera ko rigiye gukora ibintu, ndizera ko rigiye gukora ibintu, ndizera ko rigiye kurema ibintu, ndizera ko rigiye gukora ibitangaza, ndizera ko rigiye gukora ibihambaye. Mana urakoze, hezagira ubwoko bwawe re bagiye kujya mu kazi. Uyu munsi nyene aya mahirwe atangira ababeko, aya mahirwe atangira ababeko, abadandaza, abafise ibyo bakora, ababibagiye. Mana babibuke ku bw'amahirwe yawe. Mana urakoze, waduhaye message nziza, waduhaye ubutumwa bwiza. Urakoze mwami, ujane n'ubwoko bwawe, ubaherekeze baze kugaruka nimugoroba bashima izina ryawe mu izina rya Yesu. Amen. Amashi menshi ku mwami wacu Yesu.
Imana ibagirire neza, Imana ibagirire neza. Yesu abahe kugirirwa neza.